nkagenda kurondera uwo nitura umukuru yompa iyo mitasiyo nyene nkazi Bujumbura ariko akambera intambamye. Umunsi umwe ndamubwira umusekreteri araho ngira ari yizi muga ndaramubabariye. Acambwira ati madame wihenze gasi kwa muganga. Urumva ngene bibabaza umutima. Wivira umuntu angana na jewe binkomeretsa kubera iki? Jewe umuga nabwisanzemo. Sindabukunda haraho mbuza gushika. Urumva? Kuri kimva wo binyibutsa. Kuki we noja kukwerekana iwacu. Ibaze. Urumva? Ugasanga urakundanye n'umuntu, aho twe twarahuye n'umuntu, twarigeze gukundana n'umuntu, muga akacambira ngo hewe ngo iwacu bakwazi. Banyanse kubera iki? Kwera umugaye bon bizagukomeretsa umva ahubwo naca mbona umenga ya ni kirofu. Ubwo kuva kiriya gihe nakomeje kugira ubumuga budasanzwe. Ukuguru c'est presque foutu nyene imitsi ntigikora siniguduza sinishobora gutambuka nafise bekiye nkusi noterura umwana. Urumva guterura umwana si vyoroshe binganza kwicara ari nko kumuheka kiri muto urumva ntivyari vyoroshe kubera iki imitsi kijya gihe yarabaye nabi gose. Narumva presentiment mugabo sinumve icivako. Niko ndagura impuzu z'umwana nguza agakanzu nkumva umenga nako nzomwambika muri sekeye kandi sinumva igituma mwumva kandi nyene kanjemo. Shitse le 4 bambwira ngo umwana ntawumva je mugaye ngenda gutya anye umugongo warahese narahwereye sinokubwira. Deje urumva iyo ndo wayitwaye n'ubumuga waremvye. Urumva uwo mwana rero ntiyashobora kubaho. Barambwiye ko umwana atawuhari. Sinavyumva ndavuga nti iyi Mana vraiment iyi Mana iraba. Ndavuga nti Mana ko ico ushaka n'ubundi n'umwana wanje yagiye sigaye kugira ngira iki. Sinavyakira rero kuva 2023 urumva c'était au début 2023 naranka 2023 nimba ari umwaka nasi ni 2023 umunsi wa enterrement ngiye muri morgue mbonye umwana biranka ko nigumya umva no muterura no mutwara. Ndagenda namuterura baramunyaka ndagwa hasi ndasubira ndakomereka. Turagenda ku muhanda ndakubwiye nta gikomere ndabona nk'icyo kubura umwana. Narinjiye ibitaro ngasohoka simenye ibyereje no kuba afite ibizunguzungu nkameneka umutwe cyane. Nigeze wiyakira nigeze ugira nigeze niyakira diabete yaciziramwo. Kubera iki nararira à chaque fois nibutse umwana nkarira mbonye umwana hakwa kungana n'uwanje nkarira. Urumva sindabyakira nkumva nyene naho ndyamye matera yatinzira nuka kubera iki ndira misi yose. Nukuri kuba sensible mu buzima ni byiza cyane kuko uyu munsi ushobora kuba ufashije jewe ejo ushobora kukubera inyishu. Situation ndi mu bundi ushobora kuyijamye ejo ugasanga kandi utaruvyitetse kubera ingwara ni surprise. Ni nka kujya ko gufa ari surprise numenya ati je nzobura umuntu ryari nzogira iki. Urumva abantu nukuri Imana ibahezagira. Imana ibahezagira. Hari gihe ubona ukavuga uti abantu uwo muntu ntawenze mugabo wishize mu kibanza ciwe ukavuga uti mbega nanje nomere ukunye ejo. Urumva nukuri ubwo abarundi barakundana n'ukuri. Yego. Siren Vibes TV. Ndabaramukije mwese abakunzi ba Siren Vibes, abakunzi ibiganiro vyacu, abantu mwese Mana yanje mwama murinda ibiganiro vyacu surtout abari mu Burundi. Dukunda kuramutsa abantu bari mu mahanga mugabo unyengira d'abord mbanze shimire gose abantu bari ibiganiro vyacu bari mu Burundi. Nukuri muradukunda turabibona kubera ukuntu mukurikirana ibiganiro vyacu n'ama connection araho tuzi yo muri iyi minsi muga mukara ibiganiro vyacu mugashira ko n'ama commentaire bisigura ko twaranyuanye gutya kuri mu banda mudukunda mudushigikira. Twa turabona ko nubwo turuha nubwo bigoye dusaba kunzi ukuri bataduha mu bihe bigoye ariko turamutse n'abari hanze n'abari mu mahanga bose
muhivyo muri mugira mushobora gukurikira ibintu tuba twakoze tuba twavuze canke tuba twigishanyije hagati yacu nukuri Imana ibandanye ibakomeza ibaha amagara meza n'amamega of course nitwozi irakoze iki ni ikiganiro My Journey inta yanje mon parcours uko uvyumva ni emission nkora mu gihe naronse abantu baza kudusangiza ubuzima bwabo bashobora kutwigisha aussi n'abandi baje gushima Imana hari ibintu Imana igukorera akavuga ati je n'ukuri ndavyemeye ko nzoza kwishingira intahe abantu bamenye ko Imana ihari kandi ko Imana ikora ko Imana ishobora gukura umuntu hasi cyane mu mucanga ikamugira umuntu muzima ikamuha ijambo ikamugira umuntu w'abantu ikamuha ubuzima atabwo yari afise ikaba ari opportunity yo kugira ngo ashobore kumvisha ko umva nawe we nubwo ubone bimeze uko onye izera iyo mana je yankuye hano hantu narashobora kuhagukura uyu munsi mfite umutumire n'umumama mwiza n'umugenzi wanje ntiganiro shaka dukora n'iganiro kera cyane ndamufasha gusensibiliza ashaka kuja kwivuza hanze nashaka kugira ngo abantu muterere ariko uyu munsi aje gushinga intahe y'Imana yamukoreye ubuzima ni burebure abantu ducamwo ariko chaque étape y'ubuzima ni ntahe kuko umuntu aza gushinga intahe uyu munsi kumenga araheje gushinga intahe mugeje Imana ikamukorera ikindi kintu akaza agashinga intahe kandi ikindi kintu Imana yamukoreye mugabo aho ubuzima babugejeje naho nyene ubugeze kugira ushobore kuvuga ati Imana ni nkuru Imana yarankoreye kino kintu reka ndamwakire abaramutse abanza twibwire hanyuma tumwumvirize murabizi kino kiganiro nico kumviriza Mana yanje abantu mwabonye ntayanje mukarira na jewe urya muntu yarize vraiment ni Oziane si Ozi naciwe ninze ko Ozi adasura kurira ku makamera nubwo hari igihe vyanka nkumvira y'umuntu nkumva ndikonca mu buzima yaciyemwo bikanka bigasanga nk'umwana w'umuntu just n'umusoro sinavyigiye nk'umwana w'umuntu yumvise ubuzima bw'umuntu babaje ugasanga vyanse urukura uriho mu musoro muga nkuko mubizi hano turarira muri Silent Vibes ntibujijwe kurira turarira turi vrai turarekura amarangamutima yacu mu gihe wumva amaso zaje urarira mu gihe wabaye urabivuga mu gihe urabivuga kugira ngo tube abantu bari authentique bari aussi bataje kubesha abantu ku makabe ko tuzo dukurikiranwa n'abantu bacubwe kandi benshi tuba tuje rero kuba ubuzima bwacu bwavuga ngo tuje kubwigiramwo canke uje kwinspira umuntu umwe canke babiri ndaguhaye kaze cyane ego murakoze Ozi kumpa ikaze hano muri Silent Vibes nongere ndamutse n'abakunzi ba bino Silent Vibes mpava ndakivuga nabi urazi ururimi nuko nyene mugabo ndabaramutse mwebwe bakunzi mwese muriko muratwumviriza intahe duhora tuzumva natwe nico gituma twifuje gushinga intahe kuko burya mu ntahe ushobora gukuramwo ivyawe ushobora kuba usanga warigunze canke ushobora gusanga hari abantu Imana yagukuye nk'uko wabivuze ukumva wo bisangiza abandi babandi baba bihebuye kuko ico Imana yagukoreye ni intahe ikomeye nawe genda uyivuga ubwira abandi ega hari abantu iyo ntahe yawe ishobora gukiza kuri iyi ntunze TV yanyu turayikunda cyane gose kuko naho wobura amamega ngenda kubwire mbuze mega jewe tureke no kubura mega urashobora kuba ufise mega mugabo connection ntize nkuko wabishaka mvuba ni deplace nkagenda kurondera ahantu hari wifi kubera iki shaka ikintu kinyubaka basi uyo munsi numva kantu nakuye iwanyu cankandi hantu ego ndabaramukije rero mwebwe mwese je nitwa Chantal ndayongeje nkuko yabivuze niko abavyeyi banyishitse ariko abantu benshi baranzi ku izina rya Shanidor Shanidor tumute Shanidor kwa ko abantu benshi bamenyereye ko amazina mwayumvise Chantal ndayongeje ariko kuri karanga muntu mugabo tuza kumutashana kwa ari gatwana tumenyereye abantu benshi nkunda guhera ku kibazo ca mbere Shani yakuze ari umwana ameze gute nimba hari ivyo wibuka hari izo ushaka gusanga abavyeyi barakubwiye wavutse mu muryango umeze gute uvuka mu buzima bumeze gute wavutse uri umwana akenewe ashakwa mu muryango canke bimwe bavuga ati jewe hari abavyeyi batubwira ati hari umwana yitayemwo ngo pyu tutaye tumwiteze hanyuma ucukura mu buzima bumeze gute atwara bibona ko ugendana ubumuga ivuka ryari rimeze gute ko abavyeyi baravyakiriye baragukunze uko nyene hanyuma tugende twumve rero n'ukuntu vyagiye birabandanya canke n'ukuntu vyagiye biraffecta ubuzima bwa Chantal amaze gukura nkuko abavyeyi banje babimbwiye jewe mvuka navutse ari mwijoro jewe mvuka mwijenda commune Mugongomanga mugamba muri zone Jenda hama umunsi wo kuvuka kwanje papa wanje siho yarari urabona abapapa baba batembereye siho yarari ariko
hari mama nyene urumva aragenda ntiyashobora gushika kwa muganga kugira ashobore kumvyarira kwa muganga acamvyarira hafi yo kwa muganga mugabo uravyumva abantu ba ruguru barafise ukuntu baragufasha hari habakirizi baranyakiriye rero je navutse ndi umwana akomeye atabumuga afise ariko ubumuga bwanje bwaje kuza mfise imyaka 3 uvuze uti none abavyeyi bawe barakwishimiye kukuronka ego je nari umwana yishimiwe n'abavyeyi banje kuko nkwirikira abahungu babiri ndi umukobwa je nyene muhira hama nicerekana yuko abavyeyi banje bari banyishimiye naho ubwo bumuga bwaje mfise iyo myaka 3 kubera urushinge banteye kuri nerf sciatique sinzi nka twakivuga mu Kirundi urana hari abantu bamugajwe na byinshi polio n'ibindi bintu ariko jewe n'urushinge banteye mfise imyaka 3 hamubwo bumuga buraza papa wanje akibona ubwo bumuga ntaco byamubwiye kwanda umwana nyene yarashaka yarakunze ahubwo yahavuye anyita nakandi kazina kirato c'Imana donc ntimunkorere ku mwana wanje jewe nkoze ikosa ndi umwana mutoyi cyarazira ko umuntu ankorako naho yaba mama ankubise baheza bashwana na papa kubera iki ntiyarashaka umuntu ambabaza urumva je nari umwana yishimiwe mu muryango kandi akunzwe n'abantu benshi cyane n'ubu nakuze hari abantu benshi duhura bakambwira ati yo uri umwana mutoyi wari umwana mwiza gose abantu bakunda kwa kundi usanga nka mama wawe yakujanye nko kuri vaccine canke hehe ugasanga baragukunze cyane rero tugarutse kuri ubwo bumuga bwanje ndababwiye ko namugaye mfise imyaka 3 mama wanje yaragwaje ifura yiwe hama mu bitaro mwijenda ndakoroka sinzi ngene byagenze umwana akorotse arashobora kubabara ahantu agashuha akagira iki hama bigasabwa yuko bamutera umuti w'ubushuhe canke ikindi kintu hama rero par megarde ngira niko twobivuga canke urumva Imana ibifise ngene yaremye ngene ubuzima bwawe buzogenda bacane rero kuri nerf sciatique ubumuga buca buhera ngaho ariko ubumuga bwanje naho bwahereye ngaho onye ubona hari gihe umwana mugaye mu kibano ntibamukunde ntibagire iki bivuye ku bavyeyi biwe ariko je abavyeyi banje barampaye ikibanza mu muryango bampaye ikibanza mu muryango rero iyo baguhaye ikibanza mu muryango n'abandi baca baguha bienvenue ubu ufise ikibanza nyene hama kubera je ubwo bumuga bwanje ntibwaboneka ko mutera naracumbagira bisanzwe kandi hari abamugaye badashikana ikirenge hasi mugaje ikirenge canje kirashika hasi rero naregize amahirwe rero kubwo bumuga busanzwe ndashobora gutangura ishuri je mbere nanatanguye kare kuko nabonye mukuru wanje dukurikirana umusaza wanje dukurikirana bamutwaye ku ishuri ku wa mbere ndavuga nti kuwa kabiri ntagiye ku ishuri ntibikunda ndarira hamwe bimwe byo gupasuka ariko kubera twakundana na papa cyane aca yumva ntibikunda ko umwana wanje asigara ngaha agasigararira ntaje ku ishuri ndatangura ishuri rero ndi umwana mutoyi abana baruguru batangura ku myaka 6 mu wa mbere ariko je sinahavuye ntangurana iyo 6 natanguranye imyaka 5 kubera ntashobora gusigara muhira kandi ngira papa yavuga ati uyu mwana wanje sinomubabaza reka agende ku ishuri rero shawe zindakubwira ndibuka ngenda ku ishuri abantu bose batamare uwo mwana umva nari gatoyi deja avec ubumuga abantu ntibatahure ko ni benshi batumva uwo mwana mugaye mwamutwaye ku ishuri kubera iki yego abantu bakakuraba ukumva umenga ntuhotera intambwe erega jange sura umukobwa urumva shitse mu bantu benshi kagira ubwoba nkanatemba hari umuntu ntazopfa nibagiye no baracahari yitwa Ndayongeje Anne Marie uyo muntu yego turikitiranwa Ndayongeje siwo ku musozi wacu hafi na hafi ariko si kure cyane yamashize ku mugongo urumva ko niga mu wa mbere urabona imbeho yo mwijenda iki nivyoroshe kugenda urakana gatoyi kwirukanga kugira ngo ntucege urumva ishuri riri hafi cyane uragenda nk'iminota nka 45 ugera n'amaguru umva ntivyari vyoroshe aho bagenda iminota 45 badafise ubumuga je urumva ko naca ndahagenda umwanya munini umva rero yaca mpega akanyirukangana ku ishuri kugira ngo sincego muga rero burya hari ibintu bitwengeje uri umwana nyene uri umwana nyene biraryosha ndibuka ko mu wa mbere urumva ndize ndabitoye kandi mu wa kabiri ndize kandi ndabitoye
hariho umwigisha ambonye nacere yaca nsohora umunsi umwana mu muvyeyi wiyumvira nagize effort nagiye kw'ishuri mugabo umwigisha agaca avuga ngo nacerewe agaca n'umuvyeyi papa wanje sinzomwibagira hariho simani muheza kiri yavuze ati umva ko ngaho yarampebesheje ishuri umwigisha yavuze ati baramuntumye ndamutwara ashikiriye umwigisha aramubaza ati none umwana wanje mbega yagize iki ataracego umva wa wundi yahora mpeka harageze igihe urumva se ntiyokwama mpeze ntiyoshobora urumva kandi nawe nyene yaransumba nyene gose ico gihe umenga n'ishure twiga ko umenga yarahinduye ishure yari yagiye kwiga ahandi sinaho umuntu ameka bamubwiye umwigisha cyamubwiye ati umwana wawe yamacego ati sa nico gituma wavuze ko umwana wanje asubira inyuma ngo yacerewe acatanga kuvuga ntiyazanye ikaramu itukura burya kera badutuma amakaramu menshi hari izitukura hari izisa n'akatsi gato tumva ibyo bagutumye n'ivyo wazana mugurumva vyabaye ivyitwazo yashaka kuvuga ko nacerewe mugaca atanga aguha amakosa ari valable ku muvyeyi papa acamubwira ati iyaba wewe umeze nk'uyu mwana wanje wewe wotonda kw'isaha papa acabona ati ibi ntivyogarukira ngaho yego mwigisha naho ndamubwiye ko yahavuye arabitahura mugasha avuye ndazi ko yanyigishanye n'inzigo nyinshi nyene kandi haje ikintu ukoreye umwana ntibibaze ngo aracibagira papa amubwiye gutyo aca agenda kurondera directrice ngo abimubwire directrice we yaravyumva aca arazabwira mwigisha ati uyu mwana nudusuye kumusohora n'umunsi wa rimwe uwo mu directrice aracahari ndamukunda cane gose ntazi impamvu ndamukunda ariko umunsi azobona ikino kiganiro ndabizi neza yuko peut-être ashobora kuvyibuka naho ego urumva je rero nagize ayo mahigwe mugabo aho nari niga mwijenda naciye mvayo kukumva kwigutaha ugira ikintu ubumuga n'iki n'ivyo byose wacerewe wagize iki birababaza umwana hagira umwana muto nturashobora kwivugira mugabo hari igihe twibuka tukumva umenga hari ikintu twokora twaciye hari ahantu kumva umenga wovugira umuntu rero ndaheza ndava mwijenda ndaza kwiga muri Sankizito ndafise mu tantine wanje ya mu Kabondo yitwa Ruraduma Capitoline yavuga ati uyu mwana ndamubona mu kazoza ko mwishuri narinzi ubwenge jewe kandi noneho ni umuvyeyi nyene yabona ko dutegerezwa kwiga twese ko tungana kuko mu nyuma twavuye tubura abavyeyi twebwe muga je nabuze abavyeyi ndi umwana mutoyi cane ku myaka 7 papa mama urumva bapfiriye rimwe sha bapfuye nk'amahasa umwe yapfuye umwaka undi apfa uwundi mwaka nyene ubona ibintu vya kera abantu baragwara ntibivuze canke ntibamenye n'ico bagwaye hama abavyeyi bafata abana batoyi umutaho cyane mugaje yari yaranzanye kuva kera hari haize umwaka anzanye kwiga muri Sankizito novuga nti ubuzima naho bwatanguriye kuko urumva muri abana batoyi kuva hariya kugira iki hari igihe utaronka amahirwe surtout ufise ubumuga hari igihe ba privilege abakomeye ari bo bumva umenga muhabwa amahirwe nibo bokwiga ko akenshi abantu ntibabona ko umuntu afise ubumuga hari ikintu azovamo ndagenda muri Sankizito rero muri Sankizito ngera n'amanota baracayafise muri Sankizito vraiment twarabitora kandi je kwiga numva umenga niga nk'umwana w'imfuvyi nubwo ntari bwabimfuvyi niga nk'umwana w'imfuvyi kuko navuga nti n'amahirwe ndose nariga mu ishuri na wa mbere urumva kandi umwana wa mbere araryohera abamufasha urumva ndiga muri Sankizito konko ndayitora wibaza ngo konko ndayitoye gute niho nize gusenga hari igihe Imana igukorera ikintu urumva ukumva uti mana ni wewe nyene muri 6e bari bagitangaye amakonko hagoye hagoye cyane utari umwana uzi ubwenge vraiment kuri etablissement ndibuka ko twatoye konko turi abantu babiri yari jewe n'undi muhungu yaciye yiga medicine urumva twari abo bantu babiri gusa ndatoye iyo konko nenda kubwira nti nize gusenga gutyo kubera iki hamwe kuzine wanje yitwa Viola malheureusement yagize accident nyene nawe aragwara umuntu aragwaye urumva niwe yahora twigisha gusenga turi abana batoyi akatubwira ati ikintu cyose kizokunanira
uzovuge ngo mu izina rya Yesu. Aho ndi muri 6e ndose amanota 93 sur 200. Kandi yari amanota menshi cyane. Umva ko nari uwa mbere kuri établissement. Umva yari amanota menshi cyane. Cyane kugira ibintu byo kureklama mu biharuro mwenga hari amanota na reklama arenga 50. Ariko kera barafise ukuntu baca basubiramo n'ivyo wa reklame. Ugasanga swat urayaronse swat basubiyemo byose harayutakaje. Ndibuka ko Tantine wanje byamubabaje. Wagiye kureklama kubera iki? Kandi ajya amanota wari ufise basi wari no kuja muri college. Kijya gihe nitwumva kuja muri college jewe wumva umenga urapfuye. Urumva? Ariko ibyo byose nyene Imana yabigenza neza. Nkaguma mvuga mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu bafatire kuri ayo mfise, mu izina rya Yesu bafatire kuri ayo mfise. Hewe bafatiye kuri ya 93 nta nayarenga nta na point ya 93. Umva ya Mana yanje kuva ndumwana. Barampaye ikibanza mu muryango ya koko ndayitoye. Urumva? Ndi umwana w'imfuvyi bamwe babona wewe ko kutokwiga Imana iciye kugira neza. Ozi muri ubwo bupfuvyi ndakubwira nuko iyo ntatora konko ngo Imana ingirire neza sinzi ngene byari kugenda. Konko ndayitoye ncagenda kwiga muri lycée Mwijenda. Kuko ico gihe ama internet yaragoye kuronka. Muri internet Mwijenda ndagira Imana. Mishinga bitora. Senzi ikintu cyitwa repêchage. Sinzofa nibagiye ko nagize repêchage. Ijya mbere mu buzima niga muri seconde nari nzi yuko umuntu agize repêchage atamenye donc ni bwabwo kwere ugiye mu kintu utarumenyereye ukumva umenga ugapfuye ariko Imana ikahankura mishinga bitora tugeze 10e ndabitora kwa kundi nyene tugeze premier ndabitora kwa kundi nyene mvuga nti ozi narasenga hamwe mvuga nti premier navuga nti Imana ndakwinginze hari harawe ibintu byo kuja muri NS mugabo umva nkavuga muri NS biga bataha none je ko atamaguru ufise nutaha gute cangira ya Mana yanje ndabitora muri Exeter ndabitora candagenda muri kaminuza ndaronka indaro muri campus Imana ibahezagire basikuntu bararabe ibintu bya lo social bakaraba ati umuntu asikibazo iki ntashobora gutaha donc turonka chambre ndaronka chambre facilement ndashaka kugenda muri campus hama muri campus naho nyine nakomeza gusenga nkavuga Mana uzonteturire Mana uzongirire neza Mana wise w'imfuvyi ntaco nakuburanye ndakwinginze wara hari gihe mukora ama examen yo muri campus vraiment hari gihe hariho periode byari bigoye cyane naho ufise amanota kana kutukayobeko urumva ariko Imana igendera bintambutsa kuko yari ifitiye umugambi sinzi ko nogera nko shitse uno munsi mejeje université ndavuga none ubonye tuje muri stage muri Uganda ndagupinza muri Uganda naciye nkoreye je muri campus kwanza nari mfise ururadio runini yaje en fait nakuze nkunda umuziki cyane gose ngira nabanzi cyane gose nabombona ndabizi yuko banyibuka kwera umuziki na umuntu yandusha gutamba nchafata iyo sabufa yanje candayigurisha kuko nari ifise ikintu mu mutwe vuga nti jewe ninaheza kwiga abandi barasaba akazi bakashobora kwideplacer n'amaguru bakagenda bagashika iyo bashaka ariko jewe avec handicap no bigenza gute n'ubumuga afise ndashobora kuronka akazi none nzohashika gute ko bisi zidashika hose camba muri campus ifashe umugambi yuko ntegereza kugura moto rero sinzi ngene no kugangira nakuze mfise ako kantu ko uzotwara moto ahantu hose nabona moto n'uvumenga no kwifotoreza urumva ariko ivyo nabitewe n'iki je nafise ukuntu ndabira ku bantu nk'ubu we ntuzi ingene unyespira turaza kubigarukako ndakunda kuraba abantu banyespira ico gihe naravye umuntu amugaye yitwa Sabayezu Eugene ni president wa comité paralympique ubu naho ndamubona ku kamoto ka rouge nkabona agenda kandi afise beki nanje nta beki nari bwagendane ko sinari bwamugare gose kuko kumugara gose munyuma donc ego nababwiye ko namugaye mfise imyaka 3 bantera urushinge kuri scientifique ariko muri 2018 naragwaye hama ndagira ubundi bumuga bwongere busumbirije ubwo nari mfise ndavuga nti rero none ujya ko atwara moto kandi amugaye ndamuzi yambara icuma mu kuguru je nta cuma nambaye je kuki
mugabo urumva ngatinya mvuga none abakobwa ndi umukobwa bumvuga gute kuko nta bakobwa bari bwazi batwara amamoto mbwa hagiye ufise ikintu mu mutwe kirazira kurabira ku wundi muntu bajya nimba badashobora gukora ikintu we gikore kubera urafise impamvu je ngiye muri Uganda rero ngira nje muri Uganda cafata ya sabufe yanje ndayigurisha bayingure n'amahera make mugabo kuyahindura $1 wararonka uduhera tutari dukeyi hama hariho n'amahera muri universite ya Doha tugiye ndavuga nti aya mahera yose nta n'ikabutura nzokwigurira nta n'ikirato nta n'ihereni mugabo jewe nzogura moto kugira ngo ushobore kugira ubuzima ushobore gushika iyo nshaka ushobore gukora nibesheho mbesheho n'umuryango ya moto ndayigura ndi Uganda ugiye Uganda yego iyo moto mu kuyiga uriyumvira kwiga moto umugaye si ikintu coroshe n'abakomeye moto ni nkazigende zisa canke hari moto ngira ngo zizari specialize oya si specialize ni automatique isanzwe nka abakomeye batwara urumva iyo moto ndayigura ndayidugana muri hoteli twabamwo nca nigira kwitwara hariya hejuru muri balko hejuru niyo nigira uri wenyene oya hari umuntu yanyigisha mugabo kukwigisha gushiramo umuriro d'abord ucugira ubwoba kwa kuguruza kugira ko equilibre kugira nta nguvu zirimo c'est-à-dire uhengamiye kuri kwa kuguru kumugaye ubutembe urumva ndayiga gato gato tuhejeje stage ndagaruka ndasaba umuntu anyigisha aranyigisha mpera ngaho ndashobora kwideplasa ndagenda gusaba akazi narahejeje ngiye gusaba akazi nakubinzi iyo nagiye gusaba akazi burya Imana uyizeye vre irashobora kugucisha ahantu kandi ukazoronka ubuzima ukagera kure je nagiye gusaba akazi i Muyinga ko kwigisha icongereza ko yaje muri universite nizi icongereza ngiye Muyinga urumva ya moto yanje iramfasha ndayitwara na hari Muyinga kugira ngo ushobore kwideplasa umva mbwa abantu bakakuraba bakakuzomera bakagira iki urumva no ngahe Bujumbura ntivyari byoroshe abantu barakuraba swati haravuga bravo abandi hari félicitations madame irobere uragize iki nabandi bavuga ati we nyaruka bwana bya bindi uzurabe niyo uri mu modoka uri umugore usanga hari abantu bakubwira kutanyaruka umenga uri muri kurse yawe umugore yego ndagiye Muyinga rero ndarosa akazi ko kwigisha ariko ndosa akazi ntarandika igitabo kwa kundi mu kibano bama ikibanza n'ahandi hose barama ikibanza ariko hari igihe vyagorana byo gusaba akazi rero ntivyoroshe kuko aba bantu Imana yashize mu abasecrétaire urumva urazi kutoshikira umukuru utaciye ku secrétaire nukuri kuronka akazi kanje mvuye ndose iyo mitasi cabaye ikibazo gikomeye nkagenda kurondera nitura umukuru yompa iyo mitasi nyene nkazi Bujumbura ariko akambera intambana umunsi umwe ndamubwira umusekreteri araho ngira ari yizi muga ndaramubabariye ndagenda ndatonda nk'abandi kwa kundi usanga hatonze abantu benshi baje gusaba akazi ndamubwira nifuza kubonana n'umushikiranganje mbega mufasha tukabona ijya mbere ambwira ngo uyu munsi ntiyakoze mbwa azokora ejo okay ndasubira inyuma bukeye ndagaruka ambwira ngo n'uyu munsi ntiyakoze ijya gatatu ndahaza aca avuga ngo twandike motifu yishe umuronderero ndandika jewe nitwa nkora Muyinga sinabwa iron nari nifuza kubonana n'umushikiranganje kubera ndamubwire amfashe wana kwigisha afite nako ndasaba kubera kwigisha uhagaze kandi gaozi ukukura ukugira poids niko ubumuga bwiyongera hama kugenda kwigisha ukigisha wicaye sivyo mu mategeko sivyo musanze nje bituma ariko ndasaba yuko mva imuyinga uyo mu secrétaire acambwira nanditse motife ndavuga ndamugaye nigisha kuri distance nini kandi kwigisha mpagaze nk'ibinyorohera nari nifuza kubona n'umushikiranganje iyo ni motife yumvikana acambwira ati madame wihenze gasi kwa muganga urumva ngene bibabaza umutima
wiyumvira umuntu angana na jewe ingene no kwitiranya aha ubushikiranganji kanaka n'ubundi urumva ni bya bindi yozi mu bisanzwe nimba Imana yaragushize ngaho onye kora iciza aho nyene uri nimba uri umusekreteri kora iciza aho uri nimba uri umukozi w'umuntu kora iciza aho uri nimba ukora kwa muganga kora iciza aho uri ureke gukomeretsa umuntu kuko ushobora kumbwira gutyo onye we ntiwibaze ingene binkomerekeje binkomeretsa kubera iki jewe ubumuga nabwisanzemo sindabukunda hari aho mbuza gushika urumva kuri kimva wo binyibutsa kuki canamubwira madame ejo wambwiye yuko atakoze hirya bambatakiriye abantu hirya yacu wambwiye yuko ndagenda ndagaruka none urabona ko jewe no kwihenda nkitiranya nari ngiye kwa muganga nkaza ngaha ni kandi noneho iyo wituye umuvyeyi ubushaka agukemurira ibibazo kanaka ufise kandi abakuvuye n'umuntu akumvirije abakuvuye okay ivyo birahera nyene minisitiri ati ndarasohoka aravuga arabaza habaye iki ndamubwira nije nari gusaba umubonano mbwa yanyishuye gutya anya Murundi bari muhezagera aranyumviriza acarambwira ibikenewe camba ngaho nironkeye ingene nza gukora mu minisiteri ndaza ngakora nk'abandi haragera igihe rero narakoze Imana irantera iteka ryo kuronka umugabo ico ni igice ca kabiri reka nibaza ko abantu bagiye kumva ukuntu wabayeho mu buzima bw'ubwana bw'adolescent muri adolescence ufise ubumuga mugabo avuga ko tuja ku gice c'ukuntu washoboye kubaka kuronka umugabo ko naco nyine ikintu coroshe kuronka urugo rwiza ugendana ubumuga deja n'abatafise ubumuga barabura abagabo imagine toi rero umuntu ashobora kuba afise agendana ubumuga avuga ko tugira ngaho onye eske waragize abagenzi bagufasha washobora kurira mu gihe bikugoye ko nibaza ko hari n'igihe periode wavuga ati jene mbega kubera ikijemeze gutya kuri kijengendana ubumuga canke eske abana mwigana canke abantu mwagendana bose baragusutuye naho kugira ngo bashobore kukuremamwo icizere c'ubuzima malgré yuko wagendana ubumuga en fait kubera mw'ishure burya mw'ishure witora ubumuga ntibuboneka abantu bose baraba best urumva ubumuga ntibuboneka kwanza abigisha baragukunda urumva abanyeshuri usanga kenshi harabo umufitani ubugenzi budasanzwe hama kubera ubushoboye ibintu byinshi je nko muri lycée nama kuri scène narakina amateatre naragira usanga ubuzima warabwihaye ego mbere yuko abantu baza no kwa kuva hama ikindi yose je sinigera mbona ko fise ubumuga je ubu nyene ndabwumva kubera ngendera kuri beki ariko avant ntabonye igitutu sinigera menya ko mugaye kuko nta kintu bakora ntakora naho bashika ntashika je naragenda kandi kilometre à pied urumva nta hantu na hamwe ntashika urana ruguru ubuzima bwa ruguru ngene bumeze baravoma baragira iki urumva je naraja kuvoma kandi kure barakora mu mirima naragenda gukora urumva nta kintu na kimwe urumva abakomeye bakora je nta wigeze wimva kuri different nta n'umunsi warimwe harya kandi ndakubwire ubumuga ni mu mutwe kandi ikibano kitakuremereye abigisha ntibakubera intambamyi abavyeyi ntibakubera intambamyi burya ubwo bumuga ntushobora kubwumva je rero nagiriwe amahirwe nta muntu mbona yo mbere intambamyi ati wowe uramugaye wana niwicare ntiwishure wowe uramugaye ntiyagire ico ukora oya abavyeyi banje baramenyereza gukora narakora kandi yego n'ubu unye jengera naho nabikuye jewe ikintu nanka mu buzima bwanje nukwicara ngo umuntu anyumvire imbabazi ngo ndeke gukora ivyo nategereza gukora nshikaho noshitse hama kuko hajya wishize mu kumugaye ucuseka umva naho utamugaye umugara vyavre ego tubwire rero ingene mwahuye n'umushinga ntahe wawe ingene mwabanye ko nibatse ko harimwe intahe je nibatse ko gato wigeze kwinganiriza ho gatoya mwahuye gute vyaroroshe ko okay ndabigufasha kuko gukundana n'umuntu mugabo ugasanga ntari karakubona nk'umugore w'ubuzima bwose nakundanye arabona ko uri umuntu mwiza Chantal araryoshe avuganira neza abana neza n'abantu arafise ubwenge arazi gukora mugabo ugasanga
ivyo kukubona nka mama w'abana biwe nk'umuntu mu partenaire w'ubuzima ntariko arabibona we kugira ngo muhure muhuze hanyuma mu nyuma munabane vyagenze gute ahubwo imbere yuko dushika ngaho onye womenga ni umuntu nyene twahuye ubwo nyene tukaja dukundana n'uwo nyene umuntu amugaye umukobwa amugaye araba selective nk'abandi urahitamwo urumva aho twari twarahuye n'abandi umuntu akaguhenda agashaka kuprofita kubera ibyo ufise kubera ubwenguzi urumva akumva umenye yo guprofita ega biya duhora tuvuga ngo abakobwa barakunda ibintu n'abahungu niko bameze rero twarabahinyuye urumva aho twari twarahuye umva n'aba materialiste ba vrai atarukundo bafise parce que avuga ati we noja kukwerekana iwacu urumva ugasanga urakundanye n'umuntu aho twari twarahuye n'umuntu twarigeze gukundana n'umuntu muga akaca ambwira ngo hewe ngo iwacu bakwazi banyanse kubera iki kubera umugaye bon bizagukomeretsa umva ahubwo naca mbona umenga ni kirofu urazi igituma iwanyu banyase ariko wowe urankunda ivyo nivyo uje kumbwira aho sitadiye kwa donc umusigura ngo ubwenge bwawe buri contrôlé par abantu biwaye urumva bivuga ngo umuhungu avuga gutyo nye deja nari mature urumva je rero uwo twahuye tugihura nyene tukiganira wewe narabona ko vraiment ari prêt à faire mariage ako je nkumva umenga ntibindimo nabona umenga abahungu n'abayisiko nabona umenga abahungu n'abaprofita baje kubera ufise aho ugeze en fait urumva turaganira arambwira icifuzo ciwe kandi numva ni sawa mugabo numva umenga nyene ntawe sereye burimo ariko wewe yari sérieux ndibuka ko umunsi umwe yigeze kumbwira ati tutagize mariage nawe nzoca ndabivamo havuga sérieux wa muhungu ibi n'ibiki urumva bon nyene twari twarabiganiriye ko mu nyuma nyene twarashitse kwijambo tuvuga tuti ego vraiment il faut que tugira mariage je nari naraganiriye ngaha anye muri Saint Auguste carte bijye by'amakarte navyo nigeze nja kurondera nagiye kubirondera wewe bacavuga ati je nzoja kuvyironderera aca aragenda avyirondereye nza numva mbwiye ngo tuje kwiyandikisha urumva mbona yashizemo akariro ndibuka ko twahejeje kwiyandikisha yarantwaye bari bafise urubanza iwabo hama abona barandaba acabwira ko mumuraba mbega nunyene nahisemo kandi nunyene nkunda ndavuga ni dasi umuntu avugira ari fier ako kwanza kabanza kundyohera hama muga ntivyari vyoroshe ntiyabuze abamugenda mu matwi mbe byawutwaye biki n'ibiki ntimuzobana ntimuzoshoborana ntimuzogira iki mbega mu bakobwa bose wabonye kijya kimuga nicushimye yama bishura nujya nyene urumva yakunda kumbwira bambwiye nabishuye kurumva jewe mu shinga ntayo wanje niwa wundi udashobora ku influence ngo ikintu akireke kandi abona impamvu urumva hama turategura mariage nk'abandi hama turagira mariage nagenda kubwira abantu bari kuri mariage yanje bararenga wisa twari twateguye intebe 600 turongeramwo n'izindi 200 baruzura barabura niyo bashika urumva bivuga ngo baje ari benshi kubera iki kugira baze kuraba ko bya bintu byabaye cyane hari abari baje kuraba ko bya bintu byabaye sivyo ahantu tubahoze bakambwira ngo wigenzo ni gwiwe ngurahiriwe bivuga umenga je nta droit yo gukundwa fise umenga wonkunda kubera ibintu urumva abantu warahiriwe ngwiki n'ibiki abandi nabo baje kuraba mbega naho twamuhanuriye none vya vrai vyakunze ariko harimo na benshi b'inshuti zanje babagenzi banje kuko mu buzima ndakubwiye uzubure vyose muguro nk'abantu uzubure byose uzo wiyegereza abantu inshuti zo weba
ariko uze wiyegereza abagenzi inshuti yoyo yego ni inshuti ni sawa muga hari umuntu ashobora kubikora avuga ati none rega nabikoze kubera ni inshuti none ko ntosiba ariko uze urondera abagenzi aho uca hose urondera abagenzi ubere byose mugo urondera abagenzi ba vrai kuko hari abagenzi usanga bakujyanye nk'abo baba bariko baramuhanura baba ari abagenzi banje urumva harimo utuntu twinshi dushaka kutoba mariage yanje ariko Imana yavuze ati uyu ni umwana wanje ndamukunda kandi nzomubwira neza urumva rero Imana tugira Imana yuko Imana itumviriza iyo Imana yumviriza sinzi ngene byari kugenda rero urumva turishingira urugo ruragenda neza marge ko hari abari barindiriye bizaca bihera bizaca bigira ikirumva siko byagenze Imana yanadutera iteka mu nyuma turaronka umwana après une année turaronka umwana ariko yego nibaza ko no kuronka umwana yabaye intahe kuri wowe ko hari abantu bavuga ngo Shani aramugaye bamugaye ntibavyara wagiye mu rugo uri convaincu ko uzoronka umwana canke ndazi canke nawe hari igihe vyashika ugasanga uragize ubwoba bakavuga ati basha bizokunda ko ntwara inda ko vyara akenshi nta muntu ashobora kuvuga ngo ndagiye nzoca mvyara we nuvyiyumvira mugabo tugenda dushaka abana nyene niko bimeze urumva nukuri nta kintu kiryoshe nko kugenda mu rugo ugashika usama uri wa muntu bavuga nimba hari ikintu nkunda mu buzima bwanje abantu benshi baranzi je ndakunda abantu yaba hari ahantu babagura jewe ngira mbafise ngira simba nkifise naho ndabakwitse ko je ikintu nkunda n'umwana nkimenye ko nasana ozi ifete nagize ngira nkayonze nanje kora ko wamenye gusa ko wasama nararyohewe ibaze yuko mu ndwi zibiri bari batanga kumbaza hewe mbega nta birakunda mbega byarashobotse ukiyumvira mbega ivyo bariko barakubaza byashobotse n'ibiki indwi zibiri bambaza wagiye kuvyara ahubwo bashakanyira kunavyara mu ndwi ya mbere urumva rega deja naho umugize mariage bavuga ati arenze atwara kijya kimugayemwe hajya kirafise inda abantu benshi barandaba mu nda je sanzwe ndi munini mu nda urumva bakakuraba mu nda ukiyumva ko arandaba kubera iki hariho rero bashobora kubahuka bakabikubwira bavuga bati none vya vrai mu bantu bose bari mu Bujumbura kwera umushikana wanje avuga nga mu bwiza bavuga ati mu bantu bose bahari ujya mugani we yatoye ati ahubwo ijihishije inyuma yo bafise inda urumva iyo nda bakayirindira bakayibura niyo rero baca batangura kumbaza inyuma y'indwi zibiri mbega ntakirashoboka mbega byarakunzwe ibi n'ibiki ibyakunze ni baza kukuruhisha urumva bakubwira no mu mvugo ifobetse nutahura ibyo ari ibyakunze n'ibiki sindi umuntu nk'abandi mbega bari biteze ko bizogenda gute Imana ishimwe ko Imana ibaraguteguriye kuzoguteturura imbere y'abakuvuga imbere y'abadashaka yuko we bigenda neza ariko Imana ni nziza cyane urumva rero jewe nabyaye umwana ndibuka yuko hajya abantu baravuga ibintu hari utuntu tuguma muri wewe urumva bashaka kuvuga ibintu negative hari ikintu kiguma muri wewe jewe urumva gutwara inda ugenda kuri bekiye si coroshe n'abakomeye irabananira umugabo jewe nari ndayikomeranye nari ndayikomeranya mvuga nti Mana uzongire neza uzompa umwana akomeye niryo sengesho nangifise umwana akomeye kubera iki ndamugaye sinze kubyara umugaye kuko deje n'amajambo yo hanze sino yakira unaruha hose ego ubu simvyara umwana wanje azokwiza 4 ans ejo ubu simvyara hari le 19 janvier 2021 abantu bari barindiriye uwo mwana batagira uko bangana kandi ngiramwe harimo bari baje kuraba ko navyaye umwana akomeye ndibuka ndi muri salle d'accouchement numvise umwana arize nyene naragize emotion nyene amarira arasandara ahantu hose nyene nararize gose urumva kuryoherwa ntiwumva naho mvuga nti none nzoronka umwana mvuge nti mwana wanje ko namantero y'abana babandi nama ndabashoneshereza impunzu nambaye nama ngiriki abo ntashonesheje impunzu nambaye abandi narabagurira kuva kera na hose noneho jewe kubera gukunda abana nyene numva nzoronka umwana wanje nita umwana wanje muganga uwo mwana arize mbwira umudokteur
ariko arambyaza anambwira hewe ndakwinginze undabire ku maguru k'umwana wanje akomeye ati ku maguru kubera iki atarakomeye ati ku maguru kubera iki yo ntindabira ko atafise ubumuga ndabira kubera iki ya majambo yo hanze urya ntiyovyara urya ntiyogira iki mbega ikimugambi urumva nivyo ndiko ndakubwira uravuga umuntu ukavuga umuntu hari utuntu tumusiga hari utuntu tumukomeretsa kuramutera yego urumva rero Imana iramuha umwana ameze neza me naciye ngira ikibazo nyene après 2 semaines nasubira mu bitaro basaba kumbwirira kumbaga kandi ifise iyo césarienne basaba kumbaga kubera ama intestin yameze nabi barinda kuyateranya uravyumva ufise uruyoya waje niyo operation ya kabiri niyo operation vraiment yankuyemo umutima waho ndavuga Yesu we nagusabye umwana waramumpaye none umusubiye muri bloke nujya mu bebe wibaza ngo ninjiye muri bloke meze gute nahamutse nagiye nisize neza mvuga nti kameme ntibaze gufotora umuntu yapfuye asa nabi ngenda nisize nagize iki ngo kuko narabona yuko iyo operation ya kabiri ije kugira iki nkibuka gwa ruyoya rwanje ruri hagiye nagiye utera anesthesie ndamubwira nti umva untera umuti mukeyi urabizi ko mfise uruyoya deja kuvuga ivyo byonyene tension biraduze mugabo heureusement operation irahayisisa byagenze neza urumva nukuri kugira umwana mwaye ma situation barakuvuze baragize iki urumva ni ntaya idasanzwe abana n'ingabire abana n'ingabire niho ubona ko Imana vraiment sinzi iratangaje mw'ivyo bintu vyose haragemwe ingwara kuko urumva ko nagukoresha iganiro bwa mbere warugwaye hari avant yuko wibaruka hari avant warugwaye ingwara ihe eske barakuvuye finalement warakize no mu miseze twarasuye kubona kandi uko uraca ku maraso bavuga ko ugwaye kuraterereza ho vyagenze gute ikije gihe tugira ikiganiro nari ngwaye amaguru nari ngwaye nerve sciatique amaguru yari yaravyimbye cane urumva hama kigiye niho nari nkigira mariage kwanza amaguru yari yaravyimbye gose no waracavyimbye kiriya gihe sinashobora kuja kwivuza kuko bari bansavye n'amahera menshi nategeza kuja kwivuza muri Belgique ariko ntivyakunze hama ncankomeza nivuza ku bashinwa hariho inshinge bahora bantera ahantu hose n'ubunye hari igihe ngenda akazintera kugira ngo basishobora no gutambuka rero icavuyemo ni iki ubwo kuva kiriya gihe nakomeje kugira ubumuga budasanzwe ukuguru c'est presque foutu nyene imitsi ntigikora siniguduza sinishobora gutambuka ntafise bekiye nkusi notera umwana urumva gutera umwana si vyoroshe mbanza kwicara ari nko kumuheka akiri muto urumva ntivyari vyoroshe kubera iki imitsi kirya gihe yarabaye nabi gose mu nyuma rero nako ndakubwira nasubiye ndagira ingorane nk'uko wabibonye ku marezo sociaux ingorane ariko yavuye ku kubura umwana jewe muri janvier 2023 nari kuvyara le 5 muri janvier nyene 2023 ego hama malheureusement nsanga umwana yapfuye kandi uravyumva birababaza kugenda warazi ko umwana usanga umwana akomeye wa mwana ushuhiye uhuza sexe y'umwana je si umwana w'umuhungu bari bambwiye ko ari umwana w'umukobwa nyene uryohewe cane shitse muri kwa Kalete bacambwira yuko umwana atawumva hageze ko bibaruka bakubwiye ko yapfuye umunsi naratemvye ndi mu kuja kuvyara habaye utuntu twinshi nyene kandi je narumva presentiment mugabo haje Imana iravuga narumva presentiment mugabo sinumve icivako niko ndagura impuzu z'umwana nguza agakanzu nkumva umenga nako nzomwambika muri sekeye kandi sinumva igituma mwumva kandi nyene kanjemo shitse le 4 bambwira ngo umwana ntaho wumva uribaza umwana ntaho wumva je mugaye ngenda gutya anye umugongo warahese narahwereye sinokubwira deje urumva iyo nda wayitwaye n'ubumuga waremvye urumva uwo mwana rero ntiyashobora kubaho barambwiye ko umwana atawuhari
sinavyumva ndavuga nti iyi Mana vraiment iyi Mana irabaho yemeye ko nduha Imana amezi irabaho 9 ndidoga nyene urumva ivyo rero naciye mara isomene mu bitaro urumva umwana ntibamunyeretse ntibashobora kumunyereka deja kuko je nari muri leta yo kutavyemera babimbwiye mu gitondo k'umwana umwana yapfuye uzovyara le 15 le 5 buca urumva ico gihe waramwumva kina umwana yarakina neza mbwa hajya rero iyo umwana yapfiriye mu nda wowe wibaza ngo arakina kandi atari karakina n'uruntu ruzunguruka kandi urumva ntavyo ubuzi ni surprise urumva hama kuva mu gitondo babimbwiye ko umwana yapfuye baca banshira muri sale y'abantu bafise abana urumva burya no kwa muganga barakwiye guhindura ibintu burya iyo umuvyeyi wamubwiye ko umwana yapfuye genda umuryamika ahandi hantu apana aho bashira abana bararira ukiyumvira wa wundi wawe kubera iki basha muri iyo sale ozi nararize kuva nka saa mbiri ngira nko gushika 18h umwana ntibari bwamwunkuremo kubera muganga ntiyari disponible ariko baramukuramo nyene mugabo tension yaduze navuga nti Mana ko ico ushaka n'ubundi n'umwana wanje yagiye sigaye kugira ngo iriki sinavyakira rero kuva 2023 urumva c'était au début 2023 naranka 2023 nimba ari umwaka nasi ni 2023 hama umunsi wa enterrement ngiye muri morgue mbonye umwana biranka ko nigumya nkumva n'umuterura no mutwara ndagenda namuterura baramunyaka ndagwa hasi ndatsima ndakomereka turagenda ku muhanda ndakubwiye nta gikomere ndabona nk'icyo kubura umwana wowe ariko uravuga ati rero nakubonye ku mahazo sosio jewe ingwara yanje nahavuye ngira ndafise udukomere kuri cerveau twavuye kubera iki kuva ico gihe cose le 4 janvier 2023 ntarasiba kurira n'umusi wa rimwe gushika 2024 niho nagwaye muri kuva kwanza muri juin narinjiye ibitaro ngasohoka simenye ibyereje no kuba afise ibizunguzungu nkameneka umutwe cyane nigeze wiyakira nigeze ugira nigeze niyakira diabete yaciziramwo kubera iki nararira à chaque fois nibutse umwana nkarira mbonye umwana hakwa kungana n'uwanje nkarira urumva sindavyakira nkumva nyene naho ndyamye matera yatinzira nuka kubera iki ndira misi yose urumva ncagira rero iyo ngorane yo kugwara ibintu byo mu mutwe udukomere twinshi turi kuri cerveau naragiye kwivuza mu Rwanda barangiriye traitement ariko ntivyaheze nyene ntivyaheze kuko bategeza kugira deux opérations ya colonne vertébrale kubera naho hari utugufa twagize twononekaye ari two dutuma aya maguru yanje amera gutya urumva ubu rero ndacafise ibizunguzungu nk'ubu turashobora kuba twicaranye ukabona ndahinutse urumva ati ku miti ntegereza gufata umwanya muremure kubera udukomere duhere complètement kuko bategereza kuwushiramo proteze kw'izosi kugira ngo iprotege utu dutsi tugenda mu mutwe tureke kuguma dukomereka urumva bivuga ngo kugira umubabaro nk'uwo onye burya nukura umuvyeyi abuze umwana umuvyeyi abuze umwana n'umuvyeyi wo guhoza n'umuvyeyi wo kwegera n'umuvyeyi kuko urumva abantu baguma babona ewana none umwana muto utari bwaterure n'ibindi ariko ni gikomere kuri mama wiwe uwo mwana ntapfa kuvuye mu mwana mwagendanye amezi 9 ukaca ubona ara dernière minute ngo umwana ntari waramuguriye uduhuzu ukatubona urumva naragenda kwa muganga bakambwira none madame ikintu kikubabaje mu mutima wawe ni giki umuganga akambwira nimba ari umukozi agushavuza mwirukane nimba ari ndagushavuza gira ukuntu nkavuga none bakambwira iyi ni stress uvumenga barasara gute none
hari umuntu atagira stress mu buzima mugabo yoca agwara gute sindavyumve ariko agahinda karagwaza nico gituma duhora tubona abantu biruka mw'ibarabara biba vyarabarenze rero ingwara yanje nayikuye ngaho onye mugu unye kubera gusenga burya nta kibera ubusa nta kibera ubusa Imana ibifise impamvu yagikoze ariko we ntugitahure ukaja kuyiburanya kuyigira iki ariko Imana irazi impamvu jewe nukuri kubura umwana kwanje vyaranyegereje gusenga cane gose kuko urumva ndaraye mbuze umwana hariho umumama yaciye apfa amujoni marié aje kuvyara asa n'amahasa ayo mahasa yose arapfa n'umuvyara apfa ndavuga nti Mana mbabarira jewe nararokotse ndafise n'umwana nzorera uyo onye urumva nukuri kubura umwana kwanje kwatumye ntahura Imana kuko byari gushoboka ko tujana ega byari gushoboka ko tujana kurumva nibaza ko nkuko wavuze ko waguye wari gushobora naho kugira ikibazo naratemvye satani nyene ntubimenyesha uhurana vyinshi nyene ako kaba kaje arakanyuma ntubuzi impamvu watemvye rero byatumye menya Imana ubu ndatahura yuko ikintu kibaye hari impamvu uwo mwana naye gushaka kumuronka akaza ari wa mwana azokuruhisha yama mu bitaro yamagwaye yamagize iki ariko Imana ibikora byose ifise umugambi ifise impamvu nyene eko urumva rero ivyo byo mu mutwe Imana ishatse bizokira urumva biramfata des fois nkazungurirwa nkamere ku mutwe kandi simenya aho bimfatira naho nundi mwibarabara igibona menutse nkaja kwifatikiza abantu ubu rero sigaye ngenda nakaranga muntu kugira ngo ninahenuka bigahereramwo basi ntibabure n'ingene nitwa ngo ntibabure niyomba niyonja ni telefone singishiramo kode kuko mvuga nti je ko ngwaye gucyanye ko ntazi ivyanje no henuka n'ubu nyene kode sishiramo rero ntibabure n'uwo bobwira ni ingwara ariko ikira urumva mu Rwanda bambwiye yuko irakira mugabo bifata umwanya donc nk'ubu ntegereza kuzosubira mu Rwanda gusubira kwivuza kandi niyo colonne vertébrale bayigiriye operation kubera nayo nyene iri mu bituma ndanagwarana cyane nayo nyene nzosubirayo rero bangiriye operation barabe naho bigeze baso kungira ijya IRM ego ko twagize Imana ukaba waje no mu kiganiro cy'ukira abantu barenga igihumbi barenga 500 kandi nibaza ko bakora kino kiganiro ashobora kuba ari abantu navuga ati bakundana ko je nindizira ko abantu bakunda byacu ari abantu bakundana bakunda gufashanya est-ce que igihe ugira fundraising wacu bihagarika kubera ko abantu batari baragufasha canke baragufashije amafaranga niyo yashoboye gutuma uja mu Rwanda hanyuma unye kugira ngo ivyo bikorwe hakenewe amahera ngahe icyo gihe ngenda abantu baranterereye ariko burya naho abantu baguterera gahoze kwivuza birazimvye vraiment kwivuza birazimvye ese utuyo wivuza mu gihugu kitari gwawe nivuza mu Rwanda wibaze mu Rwanda birazimvye ku rwego nawe udashobora kwibaza ariko Imana yarangiriye neza baranterera ndashobora kugenda kwivuza ariko urumva ko bitaheze ubu ndakenera yandi mahera kugenda kwivuza ashika $6,000 mugayo ayo ni yandi kwa muganga gusa bya bindi byo kuvuga ugenda gute kugenda n'imodoka deja ubu nabyo shobora aho bisaba yuko ngenda n'indege kagaruka n'indege ibyo nabyo c'est très cher kandi ni wijana aho mu bisanzwe nyene Imana itagufashije ngo uronka abaguterera gauche droite nushobora kugira ayo ma operation ukeneye nk'ubu deja ukukuguru nakubwiye ko imitsi yabaye nabi nuko gukomeye kwarafashwe nk'ubu je sisho guhagarara nk'iminota 2 kubera iki mu gitsinzira hari umusongo uvayo ugakubita gushika ngaha anye umva ni nerve sciatique nayo yindi yafashwe aho nirirwa kwa muganga na hamwe ntaraja urumva muga mu Rwanda barambwiye yuko bafise ukuntu hari imitsi bakwega bakugira operation hari imitsi bakwega hama bakakuvura nyene ugasubira kumera neza ivyo byose rero ni ibintu bisaba amafaranga menshi kandi nibuza muri King Faisal naho harazimvye cyane
no gufungura honyene si ikintu coroshe uri hariya kwideplaza vyonyene ni ikintu kidasanzwe kuko nturi bufate za moto zabo ugwaye umugongo utegereza gufata n'imiburiburi n'imodoka urumva ivyo ni ibintu bisaba amahera ego nivyo kuri facture proforma mfise ubunyi iriko $6,000 ariko ivyo ubukeneye usanga birenga ngaho kandi izo ni kuestime bavuga ati tugereranije ni nkaye ariko hariho imiti bagutera nimba ari operation birikoresha hariho imiti bagutera imbere yo kuja muri bloc urumva iyo ni imiti izimvye cane gose hari ama examen bagukorera birazimvye gose kandi ntibabishirako ivyo vyose rero ni ibintu bisaba uburyo budasanzwe ariko abantu vraiment abantu barafasha kweri hari abantu b'umutima mwiza n'ukuri usanga aragufasha ariko nawe agufasha ahageze mugabo hari abantu vraiment n'ukuri kuba sensible mu buzima ni byiza cyane kuko uyu munsi ushobora kuba ufashije jewe ejo ushobora kukubera inyishu situation ndi mu buntu ushobora kuyijamwo ejo ugasanga kandi utaruvyiteze kubera ingwara ni surprise ni nka kurya ko gupfa ari surprise numenya ati je nzobura umuntu ryari nzogira iki urumva abantu nukuri Imana ibahezagire Imana ibahezagire hari igihe ubona ukavuga ati abantu uwo muntu ntawenze mugabo wishize mu kibanza ciwe ukavuga uti mbega nanje nomere ukunye ejo urumva nukuri ubwo abarundi barakundana yego je nibaza ko je nkunda kuvuga nti abarundi barakundana kandi ntibakundana hari abakundana hari n'abandi bavuga ati nkuko bivuze ati jewe ivyo ntibindaba aje kudushingira intahe twize twaryohewe twakwimwe ibi vyigwa vyinshi mu ivyo vy'ingwara yiwe ntibindaba ni kugira yasenze Imana nasenga Imana ngene Imana izomufashe mu bandi bantu mugabo nkuko yaje kubivuga nukuri turabibona turabizi ko umukore ciza umuntu aje ntumenye murakore ciza niba hari abantu bamufashije niba hariho ibintu yaciye Imana ikamuha ubuzima byari kumwica nuko hashobora kuba abantu bafashije ntubimenye ashobora no kutamenya ati mbega bino bintu ko Imana nkije bivuye kuki basanga bivuye ko nawe ugira neza abandi ko nawe ufasha abandi bantu ukuri inyuma yuko waje kudusangiza intaye yawe nifuza ko abantu baravye no kiganiro bashobora kugira ico bakoze basi tugufashe gatoya kuko ibisigaye n'Imana ibikora guca mu baganga guca muri iyo miti n'Imana ibikora mugabo ubwo bushobozi gushaka gushikira abaganga basi nukuri tumufashe ko ni benshi bagwaye sica ni wenyine agwaye ni benshi bagwaye mugabo ko Imana yambira ubuntu bwo gushaka kuza ngaha anye mukamubona mukamwumva ntituvyirengagize duha numero ya Lumikash sha jewe sinora mfasha abantu uke muri my journey mugabo ni viza kurokura umutima uri kurakurunika gukora niba mvuze ntitwa twanabipanze kuza kuvuga ivyo ko abantu bagufasha mugabo nimba umutima umbwiye nti reka tuhamagara abantu baze bagufasha nibaze bagufasha ko ikiyano kiro kira abantu bari muri Canada ko kira abantu bari mu Burundi bari mu Rwanda bashaka kwakira ukaronka ahantu uba bari muri Kenya bari Zimbabwe bari Zambie bari mu Faransa bari Belgique hamwe umuntu wese avuga ati jewe reka ndabikintu nkora fume ntangana $1 $2 mu bantu igihumbi baraba kino kiganiro ndetse ko tuhakora utabura n'igihumbi $1 donc reka ndagumwanya uvuge amanumero hari Lumikash hanyuma hazwasike ko Imana kuri vyayo ko Imana niyikorera mu bantu ego je nimero yanje ya Lumikash ni 61 02 00 72 subiremo 61 02 00 72 nta GoFundMe mwigeze mukreya link twarayikoze ariko ntiyaheshije nyene kuko igisaba umuntu agufasha kandi bamenyereye usanga rero naho twituye bitashobotse nkaho twaciye kuko uraje ndi muri domaine ya sport ndi mu femme leader muri sport des personnes handicapées urumva nawe twaciye ko ni côté sport niyo ashobora kumfasha kubera kubera nyene nsanzwe ngira iyo sport hari byinshi biserukira muri sport y'abagendana ubumuga abo barashoboye kumufasha mugabo GoFundMe ntaco ahantu hose Lumikash ubu nyirakora
ntimuvyitwaze abantu b'Imana imikashi ubundi turabizi ko hano hose ikora abantu baduha agafana baciye kuri imikashi batari mu Burundi donc nimuyuzuze imikashi yiwe muyuzuze ipasuke ibe umva canke mu telefone bacamo ku telefone ashobora kubaza ama numéro de compte nta kibazo ndase compte muri BCB BBCI ego comme ça ibikunda kuri kuba depo bashaka bagira depo kuri bank babikore cyane jewe ushaka ndakubaze inyuma yuko duheza kino kiganiro ni kihe cigwa kuva uvuka gushika uyu munsi wigiye ku buzima bwawe icigwa nigiye ku buzima bwanje guca bugufi no gukora cane kugira ushike ku vyo wifuza gushikako jewe iyo ntakora cane simba ngeze ngaha mba ndi uwundi muntu yagorewe ahantu ariko gukora cane utitayeho abandi bantu nize yuko ibintu ushaka gukora ni jewe nshaka kubikora sindaba abantu banca intege ikindi nize utagira abantu ntaco ufise kurondera inshuti nico kintu ubuzima bwanyigishije ushobora kubona yuko umupompiste utamukeneye uramukeneye cyane gose ushobora kubona yuko umuplanto w'ahantu utamukeneye uramukeneye gose nize guha agaciro umuntu ntaravye ingene ameze ntaravye aho avuka ntaravye ikintu na kimwe ikindi kintu nokubwira nize ko gufasha bikuzanira umugisha nigenda kubwira igituma jewe nagwaye uko ndinda nja kwivuza mu Rwanda sanzwe mfasha abana bagwariye mu bitaro bitandukanye batagira gitabaza batagira ububagemurira nkabatabariza ku mahezo sosio bagatabagwa abatagira babagemurira ku bitaro nkandika ku masitatu yanje yose yaba mu Congereza yaba mu Gifaransa yaba mu Kirundi nkabirungikira abantu nkabona abo bantu batabawe nize rero yuko inyuma yo gukora iciza n'ikibora kiragukurikira aho uja hose n'abashoboye kumfasha harimo benshi cyane ntanazi ariko baravye bya bikorwa nakora mfasha babana bafite ingorane bagwaye cyane ugasanga la mama arakenye arapfuye mu mutima ntagira n'amahera yo kugurira ikinini umwana urumva n'igihe batora nico ngwaye hari akana nama nirigwana mfise ndagatwara muri Tanganyika ke bakakagira scanner hakagarukana nkagira iki ngatonda kukaraba burya kurira ry'ama escalier ugiye muri hôpital militaire kuja kuraba umuntu agwaye atari uwi wawe ataco mupfana n'ubuntu urumva nize rero ubuzima bwanyigishije gukora neza atakindi kintu uravye bemba ufite ivyo abantu bovuga umuntu arashobora kuvuga ati reka nikugira bamubone ibyo bireke wowe kora ibintu biri ku mutima wawe ureka kumviriza abantu baguca intege kuko waje kwisi uri wenyene uzogenda uri wenyene none ikizokuvugira n'igiki ibikorwa byiza dukora nivyo bishobora kuturanga turagushimiye cyane turagushimiye gose kubyo wavuze ko uhora wigira mu biganiro vyacu wumve ko hariho abantu benshi cyane bahejeje kwigira ku kiganiro cyawe bahejeje kwigira ku ntaye yawe bahejeje kwigira ku majambo y'ubwenge wahejeje kutubwira waciye mu bintu byinshi ariko ntivyakwishe byaragusize kugira ngo uze ushingire intaye Imana byo yagukoreye rero turagushimye ko waduhaye umwanya kuba waje malgré yuko wagishe mu bikomeye atari n'ivyakera n'ivyava mugabo vyakunze kuvuga vyakunze kushinga intaye yawe ukayishinga neza cyane no kuri ndaryohewe nize vyinshi jewe bwambwe banati ibiganiro banza kubashikira mwebwe banze gushikira jewe nabanje kwiga reka ndagushimire gose kandi Imana ibandanye kuja imbere nibisigaye uzere ko izo bikora byakoze biriya n'ibindi zobikora ubasha bwa nta bwagiye reka rero nshimira abantu baturavye nshimire abadukurikiranye nshimire abantu mwaturavye du début à la fin parce que nimba wakiravye ukagiheza no kurako
wagikunze kandi nibaza ko arico wigiyemwo akaba arico wigiyemwo turakwinginze rwose cyandike muri commentaire yakora ko biratera intege uwo muntu aba yahevye ibintu vyiwe muri bino bihe muzwi gutora bigoye kwideplasa biragoye iyo umuntu yahevye akazi kiwe yahevye umuryango w'akaza kugira ngo ashobore kutwigisha twebwe na mwebwe abonye ko ari ahantu vyabashikanye canke hari ikintu mwavyigiyeko mu makomantere yanyu biramuteye intege no kuzobandanya ashinga iyo ntaye canke ashobora gushingira intaye vy'Imana yamukoreye rero ndabashimire cyane bigukundiye ugire partage ya kino kiganiro ugihe abantu babiri canke batatu ntuzi ikintu uzobukoze ikintu kinini cyane reka rero tubasezere tuyifuriza amagara meza Imana baha amagara meza yo mu mutima surtout yo mu mutwe nayo mu mubiri hanyuma mu mufuko bica biza aho hantu hakomeye hatatu mu mufuko bica vyoroha cyane reka rero ndabashimire mana natwe mwabone mudukunda muri biganiro vyacu nicejo kandi uzukirabe kuko kizora kukwigisha kikumare stress urumva ko ari ikintu uzoba wungutse reka tubashimire cyane gose cyane merci beaucoup naho utaha naho utaha uriko uradukurikirana bashimire mwebwe mwese mwadutumiye shimire kandi nabariko baratwumviriza ibiganiro bica ngaha nukuri ni ibiganiro vyubaka ni ibiganiro biryoshe ni ibiganiro bigukura hahandi bikagushikana handi nukuri ibiganiro vyo ngaha mwese muriko murabiraba Imana ibahezagire kandi ntaho itogukura kandi nta naho itogushikana wewe gusa bisa kwiyumvira murakoze ukanayizera turabashimiye cyane naho butaha bye bye Siren Vibes TV.